munsi hari umwana yari amaze imyaka 5 yarazimiye. Batubwiye ko yoba yazimiriye mu bice bya Buterere, ariho bamuherutse. Uwo mwana yiga mu wa 3 atahana n'uwundi mwana, kumba atahanye n'ijini ricarira mutwara. Haca hahera imyaka 5 batazi iyo yaroye. Uwundi munsi aca serukira imuramvya ahantu ameze gutyo natabatabara. Kwiye kuba umwizigirwa mu rugo. Kandi ko nabivuze nutihana vuba urafatwa. Mungu katika jina la Yesu, nutihana vuba urafatwa. Ngo bigaragare ko Imana dukorera ari ukuri. Ubundi mwana ndamutunga mu rugo, ariko arateka agacacomoka. Ntacanza nkamubaza ko uvuye aha. Hey, waha. Hey, aha. Bamenyeranikiye mu kuzimu aracutse. Niwatangura kuba utari umwizigirwa mu rugo kwa so na nyoko, naho uzubaka Yesu nashimwe. Amen. Turashima Imana cyane ubu buntu tugiriwe munsi y'izuba, kongera kuronka akanya ko kumva ijambo ry'Imana. Bani duteye iteka nihabwe icubahiro. Abavyeyi barakoze bampaye akakanya. Indirimbo nayihawe umwaka utanguye, Bana yongera kumenyesha icubahiro cayo no kubaho kwayo. Ubutatu buriho, Yesu Kristo yamyeho, ariho kandi azohoraho ibihe bidashira. Ni Imana idahinduka. Naho ibintu byose byohinduka, naho abantu bohinduka, naho ibyo tubona byohinduka, abo batatu bagize Imana imwe ntibahinduka. Hari igihe usenze ukabona ntibyishyuwe wo kwibaza ngo yarahindutse yishura ba Mose. Hari igihe wogwara ukabona ntukize, ukibaza ngo Kristo yarahindutse yabikora akiri mu isi. Ariko ubwo butatu ntibuhinduka. Uko Imana yari niko ikiri, kandi izohora uko ibihe bidashira. Haleluya. Niwizera urabona ukuboko kw'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice ca 25. Dusome duhereye kuri urya murongo wa 14, turasoma tugeze hepfo gato. Turaja gusoma kandi igitabo ca mbere ca Samueli 2:3-5. Ndababwira n'ubundi murongo dusoma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice ca 25. Dusome duhereye kuri urya murongo wa 14. Bizoba nk'uko umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha itarano 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe itarano 5 aragenda
acuruza yungukamo izindi taranto zitanu, n'uwa zibiri abigenza atyo yungukamo izindi zibiri. Ariko ahawe imwe arigira, yimba mu kuzimu ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja w'abo bantu aragaruka, asuzuma ivyo yabasigaranye. Uwari yahawe taranto zitanu araza, azana taranto zindi zitanu, ati mugenzi, wari wasigaranye taranto zitanu, ehe narungutse mu zindi taranto zitanu. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe taranto zibiri, ati mugenzi, wari wasigaranye taranto zibiri, ehe nungutsemo izindi taranto zibiri. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe taranto imwe, ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ivyo utarimye, ukuma ku ivyo utashanjaje. Ndatinya, ndagendamisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi vyawe. Shebuja aramwishura ati wa muntu wanje mubi, wakinebwewe, wari uzi ko nimbura ivyo ntarimye, nkuma ku ivyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka yanje n'ay'inyungu. Nuko nimumwaka itaranto, muyihe ufise itaranto 10. Kuko ufise wese azohabwa asesekarizwa, ariko udafise azokwakwa n'ico yari afise. N'uyo muntu wanje mburakimazi, nimumute hanze mumwiza, niho azobamarira no kuryamisa z'amenyo. Igitabo ca mbere ca Samweli, igice ca kabiri, kuri uya murongo wa 35. Maze ngo azokwihagurukiriza umuherezi w'umwizigirwa, umuntu azokora nk'ivyari mu mutima wiwe no mu vyiyumviro vyiwe, ngo kandi azomwubakira inzu izokwamaho. Abagalatiya, Cete Pawulo yandikisha ishengero ry'i Galatiya, igice ca 6 kuri uriya murongo wa 4. Cete Pawulo yandika ab'i Galatiya igice ca 6 ku murongo wa 4. Ariko umuntu wese asuzuma igikorwa ciwe, nihazobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite, atari ku bwa mugenzi we. Kuko umuntu wese aziyikorerera uwiwe mutwaro. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 14. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya, utuwita amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi, ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icombo ugakonje canke ukabira. Nuko rero kuri akazi uyazi udakonje ntubire, ngira ngo udahwe. Kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi ugenda amenya. Ndakugira inama ungure kw'izahabu yakuweko inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashengero. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma hano muri iyi mirongo
itari mike tumaze gusoma. Ijambo Imana yashize mu bugingo bwanje ni ijambo rivuga ubwizigirwa. Yesu Kristo akiri mu isi yeretse abigishwa biwe kuzoronka ingero mu bwami bw'Imana ari umuntu azoba yarabaye umwizigirwa ku vyo ajejwe. Abibabwira acishije muri uwo mugani, ababwira umuntu ngo yagira aje mu mahanga, hanyuma atoranya abantu arabasigira ibyo afise byose, umwe wese kwamuha bivanye n'uko ashoboye. Nkamuha itarano 5, uwundi 2, uwundi 1, hanyuma aragenda. Yesu Kristo rero ariko yerekana aya majambo, yariko abwira abigishwa biwe ngo baba bizigirwa, baba bizigirwa ku vyo bajejwe, kuko nawe ubwiwe nk'uko tumaze gusoma hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ivyo yabwiye Yohana amaze gusubira mu ijuru, aramubwira ngo andikira ishengero rya Laodikiya, ubabwira uti ubavuze ko aya majambo yitwa amen, ijambo rivuga ngo ivyo yavuze niko biri. Aca arababwira ngo kandi ugira avuge nicabona c'ukuri, ni inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Yesu Kristo ubwiwe yishingira intahe nk'umwizigirwa. Haleluya. Uravye ukuntu yagiye avuga yandikira ibivyete, yagiye ababwira ugutandukanye, kuko birumvikana kugira ngo yandikire iri shengero ntiyari akiri kumwe naryo. Ico gihe aza yaramaze gusubira mu ijuru, ariko abanza kubibwira uwo ari we, kugira ngo bamenye ko ivyo agira ababwira bizi neza. Arababwira ngo ubabwiye utumye Yohana ni amen, ivyo avuga niko biri, kandi uwo nicabona co kwizigirwa. Le témoin oculaire. Ico kibari cabona cakiboneye n'amaso, kandi igihe biba ariho yari, niwe bita le témoin oculaire. Kuko harya ivyabona byose ntibiba bizi bimwe. Hari uwo avuga ngo babanza kurahira, mwese barabarahiza kuko barazi ko ibintu byagabanganye. Kera hari indahiro barahira, ariko Imana ishimwe, yo shengero rya Kristo rizotihindura amateka y'isi, niryahagarara rikaguma muri we, rifise ububasha bwo guhindura n'amateka y'isi. Bana nishimwe. Kera hari indahiro barahira, yarashika ngo rahira umwana wawe, ngo rahira ikizira. Abakristo akavuga ngo izo ndahiro ntazo ndahira. Je ndababwira ukuri ngo ntiwumva, ngo kudashoboye kurahira rero ngo cugende umunyabinyoma. Abantu bagatsindwa, abakristo bagatsindirwa mu manza kuko bimunaniye kurahira indahiro z'abapagani. Kuba atarahiye gusa bigatuma atsinda. Benshi baratsinda ari abakristo kuko atarahiye. Ariko amasengesho y'ishengero naho yoba make canke mato,
uhoraho nyene ryo wewe yakira mu nkomezi zikomeye. Abo bantu barasenga Imana ngo Mana tuzokwame dutsindwa kubyo tunaniwe no kurahira. Ibintu by'umuntu w'Imana naho uzobitwara kuko ugize amanyanga uzobizira, kuko ibintu byabo babivanze na Kristo. Harya imitahe yabo si yabo gusa na Kristo arimo, ugapfa kubitwara uzobizira. Hanyuma ibyo bintu biragenda birashika iyo bija, baravuga ngo izo ndahiro turazikuye, turashigikiye indahiro yabo ba Kristo. Umuntu azorahire ngo mvuga ukuri, ukuri konyene. Niyo ndahiro ijwi yanditse mu mategeko y'igihugu. Urahire zirya zindi duca tukwiyama tukavuga ngo gezaho reka, we vuga gusa uti mvuga ukuri, ukuri konyene. Data nashimwe kuri ico. Niryahagarara neza rifise ububasha. Haleluya. Kandi niryo riharurirwa kw'ibihe, niryo rizoherezwa kw'ibihe. Inyuma yaryo ibihe bizohinduka. Haleluya. Duharurirwa kw'ibihe kandi tuzoheza ibihe. Ni twebwe herezo ry'ibihe. Isi nitujyeko niyumva kakazuba kandi kuko ariho turi. Saba ije kuri aka kazuba uhoraho yaduhaye kuko niho turi. Mube munezerwa nk'abana b'Imana ngeze ngaho mukarya ivyenge. Yesu rero ariko yandikirira ishengero, sifa kwa Mungu, avuga ngo andikira iryo shengero uribwire ngo ubabwiye ni amen. Yavuze nivyo arabizi kandi nicabo naco ukuri. Ndashima Kristo ntababeshera, akubwiye ngo uri umunyabyaha biba ari vyo, kuko n'ugororotse amushingira intahe ngo aragororotse. Yashingiye intahe Yobu aravuga ngo ujya ndamuzi aragororotse. Ashingira intahe Nowa aravuga ngo ndamuzi mu bantu bose bo mw'isi Nowa aragororotse. Mana nishimwe. Yo Imana idushingira intahe. Niba ugororotse shobuja arabizi kandi agushingira intahe, ariko niba uri umunyabyaha arabizi nayo naho ni nk'ahashinga. Umuntu rero w'umwizigirwa ninde? Ubwa mbere umwizigirwa ni umuntu atorwa mu bandi benshi baba basangiye ibikorwa bimwe, ariko uwo muntu agatorwa nk'umwizigirwa. Muntu akaba afise abantu benshi cyane, ariko kuko yagiye arabakurikirana akabaraba ukuntu babayeho, akagera igihe agatora uriya n'uriya bakaba bizigiye. Kandi ashobora gutora uri muto mu myaka kurusha abandi. Igihe habaye kububatora ni ubwizigirwa, benshi mbere bikabatsikaza. None je ko ntatora kuri nduru ngende kubatora, arafise ico yaravye. N'ubundi aherutse kubona habaye gutorwa iwabo akabona ntabayeho kuri nduru, ngende kubatora arafise ico yaravye. Akaba yarihenze naho rema shobuja niba kuzi ujya azoshirwa hasi ushirwe hejuru. Ni Imana nziza gusa kuri nduru wetekana. Umwizigirwa arafise ibimuranga. Ubwa mbere umwizigirwa akoreshwa n'ijwi ryo mu mutima, kubera kugira ngo umuntu yitwe umwizigirwa
umwizigirwa aba umwizigirwa igihe uwamwizigiye atahari. Iyo utahari niho umenya ko ufise umwizigirwa, ariko muri kumwe ashobora kubikora akiyerekana ko ari umwizigirwa kubera ijisho ryawe, ariko hamwe wokurikire niho uzomenya ko ufise umwizigirwa. Umwizigirwa rero ubwa mbere bwo akoreshwa n'ijwi ryo mu mutima. Umuntu w'umwizigirwa ntakeneye urinda kumubwira, we nyene aba afise ijwi muri we rimukoresha. Umuntu akaba umwizigirwa kubw'amategeko umuha, uzomenye ko uwo muntu ari indyarya mbi. Ariko uko uba umwizigirwa w'ukuri akoreshwa n'ijwi ryo mu mutima, akamenya ngo ibi njejwe ntegerezwa kubibungabunga. Databuja atari hari, ibi bintu ntegerezwa kubibungabunga. Kuko umwizigirwa agira amageragezwa muri ico gikorwa. Burya abandi bantu baba bakorana ntibakunda umuntu w'umwizigirwa. Burya umuntu w'umwizigirwa no mu kazi baramwanka abandi, baragenda ngo ari kuri kijuju. Aho ntiwogira gutya azobimenya, aho ntiwokora gutya azobimenya. Niba twarahamagawe na Kristo nk'abakozi b'Imana, ubwizigirwa bwacu butegerezwa kugaragara, kuko Kristo dukorera yadutumye tutari kumwe. Yesu akiri kumwe n'aba Petero wamengo bose n'abizigirwa, ariko amaze kubavamwo niho hategerezwa kugaragara abizigirwa n'abatarabizigirwa. Kandi Imana ishimwe bene data, bashobojwe na Mpwemu Yera bararangiza bakira abizigirwa. Umwizigirwa rero icambere arongorwa n'ijwi ryo mu mutima. Nasomye igitabo c'Imana hano, ijambo ry'Imana muri Bibiliya, hariya mu Bami ba kabiri igice ca 12, dusimbireyo gato. Abami ba kabiri igice ca 12, dusome kuri urya murongo wa 15. Mwumva ukuntu havuga ngo kandi abo bantu bahabwa ayo mahera yo guhemba abakozi ntibarinda gusuzumirwa, kuko bakora ari abizigirwa. Dusubire. Kandi abo bantu bahabwa ayo mahera yo guhemba abakozi ntibarinda gusuzumirwa, kuko bakora ari abizigirwa. Aba bari bande byari byagenze gute? Cyari igihe umwami Yowasi amaze kuba umwami ngo akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, ariko baravye ingoro y'Imana abona ngo hariho ahantu yagira irononekara. Aca ahamagara abaherezi arababwira ngo twubake, turondore amahera, dukore aho hantu ku ngoro y'Imana hononekaye. Nabonye n'ibintu ndatangara, muzosoma ico gice n'icyo. Yowasi aratangaza aravuga ngo amahera muzoba mwabaciriye nayo umuntu azotanga bivuye ku mutima. Sinarinzi ko gucira ku gikorwa c'Imana byatanguye kera. Hari aho nabidodoga ngo kubera iki baducira, ntibotureka tugakoreshwa na Mpwemu. Urasoma iki gice cyose cy'Imana. Hari ayo baciriwe, hari n'ayo bakora bivuye ku mutima. Uzosoma hano abiha abaherezi. Narababaye muri iyo mirongo ngo abaherezi
amafisile, bari babanje kuzibira amafisile ari mu mufuko kumara imyaka 26 kuva ku kamara amazi. Yowasi arabahamagara ati usekera rwarasanuwe ntituratangura mu myaka 26. Aca arababwira ngo sawa nimubireke, ajya mahera mwahora mutoza nimusubire. Yo ngo aca yihera ababati ati nkorera udusanduku, kandi utwo kudusanduku hejuru ku mifundikizo murumye neza, hanyuma mutobora akanogo gusa. Ngo aca aragenda isanduku ayishyira hafi y'igicaniro ngo uzinjira wese ashiremo. Ashizemo rero aca yitorera abandi bo kuyaharura. Bahejeje kuyaharura hari umugwi w'abizigirwa b'umwami. Baca bayabashira ntibirirwa barababwira ngo yatubahaye aganuku, kuko yari yanababujije timukubashira bajya ntimuzirirwe murayaharura, mwe muzobahe gusa ndabazi n'abizigirwa. Yo mwemuyera dushoboje kuba bizigirwa, haba umukozi umunka genda nta ngorane urabikora. Kandi by'ukuri abo bantu ngo bashingirwe intahe, kandi urusengero baca bararusanura. Ukazobona umukozi akugarukaniye amahera avuye gusoma, wazoba ari mwizigirwa. Imbere y'abakozi nta kintu na kimwe kitazinze, nico wiguriye haciye amasaha 3 ashimire yakubwira ko asanze cazinze. Kandi aho azize ubusa ntariye na menshi 1500 ahiri ngo yayaguze amahiri. Turazi kuzobuzwa ijuru n'ijana waguze amahiri. Ani dufashe ndashima mwemuyera ni mwiza azobishikana, ariragira mu bwizigirwa kandi aguma avuga ngo ngaho Yesu araje, ngaho Yesu araje, nimwitegura araje kura none. Nariko mvuga rero ngo aba bantu biraboneka ko mu gihe cya Yowasi bakoreshwa n'ijwi ryo mu mutima yarabazi. Nimwirirwe murabaharurira mwegende mu bantu. Umwizigirwa rero ubwa mbere akoreshwa n'ijwi ryo mu mutima, kandi umwizigirwa ukigira kabiri ategerezwa kuba umuntu afise urukundo rw'uwamwizigiye. Burya umukoresha utamukunda ntushobora kuba umwizigirwa imbere yiwe. Niba tudakunda Kristo ntituzigera dukora igikorwa c'Imana mu bwizigirwa. Kugira ngo umuntu abe umwizigirwa imbere y'uwamwizigiye nuko akunda uwamwizigiye akamukunda. Ukazobona abakozi batamukunda bazokwiba, uzosanga bakumaze. Ukazobona iminsi yose umukozi akuramukiriza hariya surupfasoni n'uburyarya. Ariko ndabona umukozi akwegera akubonye akaryoherwa kamenya yo kwikumbagazako, menya uwo muntu azokubera umwizigirwa. Kuko imbere yiwe ntukirije uja gusa, usigaye uri umugenzi umuvyeyi akunda cyane. Kigira gatatu n'umuntu yifuza iminsi yose iterambere rya shebuja. Umukozi w'umwizigirwa yama agomba ko shebuja atera imbere. Niyo abonye shebuja ahomvye arababara cyane, kavuga ngo databuja bimaze iminsi bitagenda neza, bimaze iminsi bitagenda neza. Mukozi w'Imana yabonye igikorwa kitagenda neza ati imbere banakarira ngo uhoraho ishengero muri ino minsi mbona bitagenda neza, ntabakizwa, Mana ndakwinginze. Gasanga hari umukozi atigera asengera
kagahera murajana hajya satani aguhenda nabi kahetse mugenda mujana kandi shobuja we hari n'igihe atacazoba afise ukundi atobigenza muga wewe karahetse. Ico bituma warokwiye kugasengera kakarara kuramba kwako n'inyungu yawe. Umwizigirwa rero yama yifuza iterambere ry'uwamwizigiye, kandi umwizigirwa iminsi yose yitwararika gutanga icegeranyo auto evaluation. Yani iminsi yose ariko araraba icegeranyo, ntarindira mu kwezi guhere ngo atange raporo. Wewe ku munsi ariha amanota araraba uko akazi kariko karagenda, hanyuma akabazi ko ku kwezi canke mu gihe bavuganye na shebuja azotwara raporo. Iyo agiye aragira auto evaluation araba uko akora, bimutuma guma ariko ariyumvira none kumenga hari ikibazo, kumenga mbega ningorane zavuyeko, mbega vyagenze gute. Tubabizi ugasanga uri umukozi mwavuganye na shobuja kutonda ku kazi saa moya n'inusu, ubu ugatonda saa tatu kandi ugacurarama ngo ntagorane, ukazuba kashikashi gusa kugira ngo ntakubone. Gaca ugenda muri registre de présence, gaca wandika ko wageze saa moya n'inusu. Ndatinya abantu mu gitabo basinya saa moya n'inusu, 7h30, ndabatinya. Jewe nari nasavye uhoraho ngafashe iminsi yose nashika ku kazi saa moya na 20 kugira ngo nitange satani ntantange imbere y'Imana wa ndege. Kandi nshitse saa moya na 20 nandika saa moya na 20, nshitse saa moya na 20 na 21 nandika saa moya na 20. Muzogombe muje kuraba aho naciye muzosanga saa moya na 22, saa moya na 31, naca haravyangora saa moya na 33. Imbere yo gusinya nabanza kuraba isaha kugira ngo simpave mbeshe imbere y'Imana. Iyo mbona biza kungorana ca mbwira umukoresha ngo no munsi birangoye, imiduga yatugoye, vyase konza. Nshitse saa 4 naca sinya saa 4, ariko abandi yishikire saa 5, saa 1:30. Ariko uribuka ijisho ry'Imana riri hejuru yawe, uribuka iyo wapfukamiye usaba akazi, uribuka iyemeye kubaho hantu urayihenze. Umwizigirwa akoreshwa n'ijwi ryo mu mutima, kuko ijwi ryo mu mutima niryo rikorana na mwemyera. Wacerewe sinya ayo masaha ushitse, uca ugenda kumukoresha ngo mbabarira, uno munsi nacerewe vyangombwa. Abandi bakaraba ati hari n'abakoreshaga badakontorora, kandi hakigira n'abo umukoresha udakontorora registre de présence, ubu uteye abantu ivyabo kontorora. Erega nawe umukozi w'Imana hajya ku kazi, fasha Imana ukora akazi. Nta registre de présence, hariho abakoresha beza avuga ati doke ndashize ko ekara y'abanyantegeke, irya ekara abandi ngo abize kuri kaminuza mwarozwe n'ikintu ngo Rotary Academique. Iyi Mana irayizi ngo ni 15 minutes ngo za Rotary Academique. Nagiye n'ahantu mu gikorwa c'Imana numva abakozi barabivuze, ngo bashizeho mu minota ngo 15 ya Rotary Academique. Barabona ubahana haka kubabwira nti mwiga muri iyi university ndagora
gusenga ndamura amaboko ndavuga ngo uhoraho iki cyaha cy'aba bantu ntukimparireko tubarizigirwa kuko uwaduhaye ubwo bwizigirwa araturaba reka kunyegera shobuja umwizigirwa ngo wishikire kare ngo karitonesha jesi nitonesha hari ijwi riri mu mutima wawe hari uwo nasavye akazi hari uwuzi ko niga hari uwugiraje mbega niyaza agacasika za moya na 31 nanje nicererewe cyangwa agashika saa 2 akaza gutora ishengero wibaza ko wacerewe agacandika saa moya n'inusu agenda akoreshwa n'ijwi ryo mu mutima ugiye gukora akazi uzobaza umukoresha ngo tuzotonda sangana akubwira isaha turakoze ufuma umubwira ati naje kumva kure hagoye kuza muzombabarire nimasanga harenze ku minota 5 niyakubwira ati yego ariko nawe nyene ubimusavye wenyene abandi bakoze ni muri kumwe gerageza ucushika ahubwo haburi 5 kugira ngo ntuzomuterane n'abandi bakoze ungapewe sifa ubugwaneza bw'umukoresha ntuce umucamo gukorere n'ibyaha kuko ari umugwaneza mwubahirije ku bandi bakozi kuko wamenye Imana. Haleluya. Ego erega ntikibujijwe umukoresha agahamagara umukozi wiwe ngo hari vyononekaye ingo dusenga Imana. Ndashima Imana ahantu nakoze twari turongowe n'umuntu yubaha Imana. Uwundi munsi hari umwana yari amaze imyaka 5 yarazimiye batubwiye ko yoba yazimiriye mu bice bya Buterere ariho bamuherutse uwo mwana yiga mu wa 3 atahana n'uwundi mwana kumba atahanye n'ijini ricarira mutwara haca hahera imyaka 5 bataziye yaroye. Uwundi munsi aca serukira imuravya ahantu kumubaraza baza babona umwana mw'ibarabara baramufata tiwa mwana uvuye ntavyonzi ubaye ntavyonzi uvuye ntavyonzi baramutuzanira mukoresha yaranzi turavugana narimbwira turavugana umwana birumvikana ko atari bisanzwe reka tubanze tuje kumuhoza duca turugana imiryango y'ibiro turamupfukamira uwo mwana dupfukama impande yiwe turi babiri turasenga Imana ngo Mana umwana nave kuzimu asubire turamusabiye ubwenge ko yashitse mu minwe yacu yesu cyubahiro Mana. Duhejeje kumusengera mwana araheza kurika araraba hari arera gusa nibiki mwana ngo papa titekana so yitwane acaramutubwira mama yitwane aramutubwira mwabahe atubwira ishure yiga ko primaire duca turatelefona turabaza koko umuvyeyi wiwe bukeya acaraza ati umwana ni gwaje haheze imyaka 5 naramuzi naherutse agiye kw'ishure sinongeye kumenya iyabo turamubwira ati muvyeyi umwana mutwara ariko ukamutihanye umwana ngumugumize mu gakiza siwe gusa namwebwe mutogeye nariko ndavuga ngo sigitangaza umukoresha agahamagara umukozi w'umwizigirwa kuko dusenge
bagapfuka baja mu magazini ngo uhoraho turasabye gutabara kw'ijuru. Haleluya. Umukozi mu mwizigirwa rero yama yiteze gutanga raporo y'ibikorwa. Bene data, ibikorwa byose dukorera Imana tuzobitangira ku raporo. Ivyo twajejwe na Kristo byose raporo tuzobitanga. Ntitubure kuba turagira auto-evaluation. Akaza turatanga raporo. Umwizigirwa kandi yama yitwararika cane kuzigama ivyo yizigiweko. Usomye hariya mu gitabo c'Itanguriro 39 guhera kuri iyo 40 uzobonayo Yosefu. Kuko yari umwizigirwa ashitse mu rugo kwa Potifari. Potifari bacagira umugisha. Wari kubura umwizigirwa aho ugeze hose hobaye umugisha. Ariko muka Potifari abonye ko uwo muhungu ari umunyamugisha, ari kubwiza n'umuntu bw'Imana, aca aramwifuza. Muhungu aravuga ngo ya data yampaye kuzigama byose, kandi aramubwiye uko yaravuze ngo nawe we n'umugore wiwe njejwe kukuzigama. Yo, Imana nishimye. Abantu bafise abakozi babizigirwa aragenda agiriye kuja ahantu tumumerekeje. Hari abakozi usanga umengana abagarde dokoro babakoresha abantu kuko muzi n'umwizigirwa. Urateba akaba umudefanseri. Hajya umukozi mu rugo w'umwizigirwa aba ari umudefanseri w'ivyo mu nzu byose, aba ari yejwe kubizigama, kandi nabo mu rugo abazigama. Yosefu aravuga ngo mabuja, databuja ampaye kuzigama byose. Hirirwa aramubwira ati nawe we mubo nzigamire uze wihende, ubishe gato nzoca ndakubwira. Umukozi w'umwizigirwa ari umwizigirwa n'umwizigirwa nyene aravuga ati data ugiye ntuzobinkore, hari ivyo nabona usenga Imana. Saba nababajwe n'umugabo umwe twarana, yarambabaje. Hari abantu bagorewe muri ino si y'Imana, nababwiye bagowe. Yari afise umugore ngira yahatwa kumwiyambika kuri sentire ngo ntamutoroke. Umunsi umwe ndamuramutsa kuko twarigana, ndamuramutsa mbona ntandamukije, bariko baragenda n'umugabo wiwe babanze, acagira ngwe ndiyumvira none kirya kintu agize n'igiki. N'uwundi munsi ndamuramutsa mbona ntandavye, bararengana n'umugabo agira ngwe. Uwundi munsi sinzi ukuntu ndamubonye akamera ari wenyene, ndibwira ndakuramutsa ukamubwa inyuma bijya n'ibiki. Arambwira ngo ndakubwire Gaburiyeli, mwe mwamenye Imana mwarahiriye, twebwe mw'isi turakunda. Ati harya nihenze nkakuramutsa kabibona, ngeze muhira amagowe ndakubitwa gashaka. Ico gusa harya rero sinubahuka duhwanye gufatana hamwe, atana hamwe ntuzi no kukuraba simuraba. Ntimugumeje kw'ijisho ashobora kungarutsa umusayikofu. Hajya atazigamwe n'Imana naho wopfundika
azocomoka. Ndavuga gusira mu kweli. Arabwira ati mbega uzi n'amakuru, hari igihe bavana ahantu umukenyezi agaca yiruka kuza gutegura utwo mu rugo, agashika haheze nk'iminota 10, akiramutsa umugore yari afise iminsi yose guca aja gusohoka n'ingoga kumuramutsa, agaca mukubita ikofe ngo uwavuye ngaha ninde. None jewe n'ukuri ubonye hari uvuye ngaha irindi aturamuvuga. Nutasenga Imana uwawe abumwizigirwa n'ivyokuri. Murababaye numvise ko bibababaje, sengera uwo muntu Imana imutabara. Ariko muri iyo minsi numva ubwo ntihari ugira ati utazayo ngo umuvyeyi. Oya no. Oya mvuze nabi ndihenze hariya tutazi umubanyi wanje yagowe. Mungu katika jina la Yesu turasabira ibyo bisigo izina rya Yesu, izina rya Yesu abameze gutyo natabatabara. Kwiye kuba umwizigirwa mu rugo, kandi ko nabivuze nutihana vuba urafatwa. Mungu katika jina la Yesu nutihana vuba urafatwa. Ngo bigaragare ko Imana dukorera ari ukuri. Ubundi mwana ndamutunga mu rugo ariko arateka agaca acomoka, hacaza akamubaza kuvuye imuvuye aha he waha he aha bamenyeranikiye mu kuzimu aracutse. Niwatangura kuba utari umwizigirwa mu rugo kwa so na nyoko, naho uzubaka uzomwizigirwa. Hajya bajya ubona bigora babitanguye bakiri mu nzu z'abasi. Uhoraho abatabara. Umukristo wese rero kuva yihanye Kristo amuzi nk'umwizigirwa. Urabe kugira umwizigirwa imbere y'Imana. Umwizigirwa rero arahabwa ikimenyetso kimutandukanya n'abandi bakora akazi kamwe. Hari abo ku kazi usanga bafise udusinye ko yabaye umwizigirwa, yari umukozi asanzwe arahabwa kandi kantu. Abandi nabo ku mwaka bagasohora kado ngo umwizigirwa yabaye umwizigirwa muri serivisi, kandi baca bamufotora bakamanika ifoto ngo ubu niwe mwizigirwa wo muri uno mwaka. Ese Kristo yabanzi nk'umwizigirwa w'umukozi muri 2023? Haleluya! Hano Kristo yabakunzi nk'umwizigirwa mu gikorwa ciwe muri uno mwaka. Iyo foto yereka abamarayika ngo ngubu umwizigirwa afise muri kijya gikorwa. Bibiliya ivuga neza bene abo bizigirwa ngo Kristo aca abaha mpwemu yera. Yohana 14 guhera ku 15 aca abaha mpwemu yera abizigirwa biwe. Ajya uhawe mpwemu yera, Imana ibiguhaye promosiyo. Promosiyo Imana itanga mu kazi kanyu ni mpwemu yera. Hajya urose mpwemu yera irakwizigiye kabisa, igushize ku ikimenyetso gikomeye cyane. Abantu rero mwagira ubuntu n'Imana mukaronka mpwemu munezero cyane. Hajya warose promosiyo. Ijwi ribaye rito nuko nyene kuko ntawo vuga amen azi ko ico kimenyetso atagifise.
abandi n'abarihoreye kuko nibanga ngo ni ngwate y'ijuru. Nuko rero umukristo wese afise igikorwa yajejwe yizigiwe ko na Kristo, arabe ko ico gikorwa kigitunganya neza. Urabe mu rugo kurumwizigirwa, urabe mu kazi kurumwizigirwa. Umuntu iyo afise umwizigirwa ahantu nta mutima uhagarara, aravuga ngo vyose arabibona, nta ngorane, vyose arabibona, nta kibazo, vyose arabibona. Naho hari abantu bazi guhisha ibyabo neza, ariko hari Imana itanyegetswe. Je nama niyumvira umunsi w'urubanza ruri hano imbere ya Kristo, tuzomaramara, tuzocorerwa bene Data. Umuntu twari tuzi tubona marayika wa mbinguni, Yesu afukuye ikiwe nyakubahwa, uwo n'umwe twari tuzi, biracari bitewe n'iki tuvuga ngo ariko turihangana, ivyo yarabigitse uramureka. Zaburi 50:2 ati ivyo urabikora nkihore, narihoreye ngo ariko nzobishira ku mugaragaro, kimwe cose uko wagikoze. Ariko abizigirwa ba Kristo azobajana mw'ijuru. Kandi twasomye muri kiriya cete Pawulo yandikiye Abagalatiya ngo umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, kuko azobazwa ivyiwe atari vya mugenzi. Yewe Imana ni nziza. Ivy'umugore wawe ntizobiguhora, ivy'umugabo wawe ntizobikubaza, ivy'umwana wawe ntavyizokubaza, ivy'abavyeyi bawe ntavyo Imana izokubaza, ivy'umukoresha wawe ntavyizokubaza, ivy'umukozi wawe ntavyizokubaza, uzobazwa kwawe. Nico gituma niyo uza kwihana ntawe uduhitana, ugenda uri wewe. Shendo umukristo, ico cyane dusubire ndondera rirya jambo ngo nzokwama ndiwe mu bintu vyose gushitsa gupfa. Shendo umukristo, kandi mwese mubiri nzokwama ndiwe mu bintu vyose. Cuvuga kubishingirira naho igihugu co gutwera. Ati ndashingirira naho igihugu co ndashingirira. Ati ndi umukristo wo mu mutima. Ati je ndi umukristo
nabyo bishire mu bwizigirwa no kwihana turakwiye kwihana mu bwizigirwa no mu gushinga intara turi abanyabyaha tukabikora mu bwizigirwa erega kuvuga ko uri umunyabyaha nabyo ni ubwizigirwa imbere y'Imana bakozi mwacerewe ku kazi saba Imana imbabazi pfukamuvuge ngo papa girira imbabazi nagusenze mbabaye kumpa akazi sinabaye mwizigirwa ku kazi mbabaye muvyeyi asante Mungu wangu Yesu fukama aho nyene mu ntebe ntacu aho nyene wicaye co fukama ubwire ngo pardonne moi aho nyene wicaye hindura uko wari wicaye cira bugufi Kristo mucire bugufi nawe iyo wumva naho ho imbere ya shobuja ujya gukoresha woca bugufi ugafukamira Imana kandi wewe ushobora no kumusaba imbabazi umuhenze fukamira iyo udahenda kuko muzinanye iyo nyene mu ntebe fukama umubwire ngo data mbabarira sinabaye mwizigirwa papa byarangoye mu rugo pardonne moi byarangoye mu muryango pardonne moi umve ndakubwire mwene data niba wihanye mukuri urahariwe niba koko wihanye mukuri urahariwe fukama umubwire ngo pardonne moi mpanagurira Mana mpanagurira amarotare bya bisibo bwa bubeshi bwa buryarya bimwe nihishamwo nibaza ngo ntawuzi mpanagurira papa girira imbabazi muvyeyi bimwe nabesha abavyeyi bimwe nabesha abana bimwe nakora bimwe nabesha abakozi b'Imana mparira Mana pardonne moi kandi niba wihanye mukuri urahariwe nshuti y'Imana uruhuke mu mutima wumva amahoro gusa ndakubwiye uzobireke ntubisubire reka mpamagara umwungere wa kabiri amanika amaboko imbere ya data abasabira imbabazi Imana ibaharire kaze muvyeyi turatanze ishimwe Mana data wa twese udukunda turagushimira ijambo rije mu gihe caryo yaryo jambo imitima yacu yari ikeneye uno munsi kumwizigirwa ijambo ryawe ritubwira mu bwoba bukuri bwina mu mitima yacu turagushimiye ko wabonye icari gikwiriye turagushimiye ko hari wabonye mwana ijambo ryari rikwiye guhembura uno munsi imitima ya bene data bagushengereye ngaya amava arafukamye ngaba abantu barunamye munsi y'umusaraba ngaba abantu baraciye bugufi imbere y'inyonga zawe kuko ijambo ryawe ryabasuzumye ryabaye itara rirerekana umuntu atabaye umwizigirwa aho byamugoye aho yagize intege nke aho yanyuranije nawe imitima iraciye bugufi twese turayishashe imbere y'inyonga zawe wamuririmbye yaririmbye neza ngo mukiza sesa ngo umenye ibyo nkora byose kuko wowe niho twokubyegeza ijisho ryawe rikondora hose mu byumba byose by'imitima yacu harakugaragarira mu mibereho yacu ya minsi yose nta na kimwe twokunyegeza aho wamaze kubona muri twebwe wabaye umwizigirwa n'utabaye umwizigirwa ariko ndagushima ko wanze uteze ibiganza mwami Yesu wamurorereye uwuza kukwemerera yuko yagize intege nke kukwemerera yuko yagucumuyeko kugira ngo umugirire imbabazi girira imbabazi ihanga ryawe girira imbabazi umwene data araciye bugufi ariko arakongorera ibyamugoye ariko arakwereka aho yamburiwe
amaraso ya Kristo. Umuririmbyi yaririmbye neza ngo uhoraho umucamanza mbonye ko amaraso ngo ntacire urubanza rubi rwanyitugororotse. Mu minsi tutazi hazoba imanza, mbega tuzorebuka gute imbere y'inyonga zawe kandi tutabaye abizigirwa? Ayo maraso niyuhagire. Umuntu wese yari afise uruhagarara yuko atabari mwizigirwa, yumva ijwi rimuhumuriza rimwereka yuko umuhariye, rimuremesha rimuhumuriza. Imanza zari imbere zabo ntizikugweho, ivyete vyabarega ntibitabaguwe, amazina yabo nafutwe mu bitabo vyazorebuka imbere yawe bacirwa imanza mbi. Abantu bawe bandikwe ubugira kandi mu gitabo c'ubugingo, kandi uhereye no munsi barondere kuba bizigirwa. Ijambo ryawe ribabere inzara, ribamurikire mu nzira zabo zose. Muri iriya buzi bwa minsi yose dukora, umuntu wese mwaba agendere mu kuri, bigaragare yuko ari abo washyizeho kugira ngo babere amatara abandi, ingeso zabo zimurikira abandi. Gutyo ishengero ryawe ntirituke ukundi, abantu bose babonye abantu bawe mu murimo bavuge ko hariho abantu bamenye Imana, bavuge ko hariho abantu bariko baraja mu ijuru, bavuge ko hariho abantu bitandukanyije n'icyaha n'igisa naco. Nizobiteka mu ishengero ryawe. Urakoze kugiza imbabazi, urakoze kuhariye kandi bagifukamye Mwana. Turabasabiye inkombe zishasha, turabasabiye ibigwanishwa bishasha byo guhangana na wa mwasi niyasubira kuza kubosha nabi bamwangire, bagushingire ntaho bari hose. Urakoze Mwana kuvyumvise, urakoze ku muntu wese ahagurukana ngaho intsinzi, urakoze ko atatwisubira kumwagiriza ubundi ku munyabyaha uzoja mu ijuru, ariko ivyizigiro bigaruke kandi urugendo barubandanye kugira ngo bazorusozera amahoro. Tubisabye tukwizigire ku muntu wese ubimukoreye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Turagushimiye kuri aya majambo yose ishengero rigaburiwe muri kino sazo muri kino gitondo. Turagushimiye kuri hano kugira ngo yashigikire. Turagushimiye nyene watubiriye imbabazi, ukatubirira impuhwe n'abana b'abantu, ukemera kuza muri iyi si mu ducungure. Turagushimiye Mana utaduhanira ibyaha gusa, ariko no mu ngorane zacu useruka ugatabara. Aba basabyi bawe bumvise ijambo ryawe kandi bumvise akagambo ko gutabarwa. Twibutse ya magambo Yesu avuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe
wiyerekane muri rino koraniro, utabare rino koraniro, abarwaye indwara z'uburyo bwose bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ugendagende mu ngingo z'imibiri, ugendagende mu misokoro, ugendagende mu maraso no mu magufa mu izina rya Yesu Kristo, ngo batabagwe nawe yewe muganga mwiza ashobora gukora ibyananiye abandi baganga bose. Wiyerekane Imana uzobukoze. Turagushimiye Mana ibyo byose ubyumvise, ubwo bivuze muri twasenga tugire kwizera kw'ibyo twasenye tuzobona bibikurikirana bibakurikira tukabona inkurikizi yawe. Wereye muri uyu mwanya batabara abagabo bose bakurikirane, ushimire kwiyerekana. Ikindi gihe tuza twumva ibishinga nawe ko habaye gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ibyo byose ubyumvise tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.